bahagurukanye mudu imeze neza ku mwana muto umusitari wa ekipe witwa Lamine Yamal nyuma yo guheba umuto bakoze match nziza muri weekend ari batsinze ikipe yarice bitatu kimwe ariko yatsinze n'igitsindo cyane iba ekipe yitwa FC Barcelona bakinyi bitandukanye cyane nibyo bari bagize iminsi bakinyi mumenyereze yabigarutseko yabigarutse nyuma y'umukino aravuga ati je dukinye no munsi dukinye je ya pressing sinzi ko babonye uriya mukino byanatumye Barcelona yisangira ikikorano uvuga ngo iri kikrea ama-occasion menshi paraporo nk'izindi nkino bariko barakina zigera ku 8 zari zitambutse bagiye no vuga ngo guhura na equipe yitwa Club Brugg mu mikino yabigera kuri 3 imaze kubahuza equipe FC Barcelona yose iramaze kuyitsinda ariko tibagira ko iri higanwa ku ma equipe ari wabo mu rugo dushobora kubona iyindi resulta ariko ikintu mbona kuri equipe yitwa FC Barcelona mfatiye no vuga ngo kuri changement y'ibihe barimwo nkafatira no ku rukino bakinye ku munsi wa gatandatu bitwara neza imbere equipe ya Elche nubwo abantu benshi baje bavuga ati eske Elche ibigipimo kuri equipe ya FC Barcelona tuvuge ko Barcelona yo bigarukiye kuri equipe nka Elche c'est totalement faux mugabo turavye iyo equipe kinye turavye equipe yempoje imbere y'iyindi turavye performance y'abakinyi kuko twagomba gukonta eske nyambara mini yamara umukinya hinduka agomba gukina imari imeze gute eske nyamba Mark Kazadara umukinya zoza gashigwa hagati mu kibuga kugira ngo asimbure igihe kitari gitu witwa Pedri Gonzalez agomba gukina match imeze gute eske Marcus Rashford nyamba ariko agenda atsinda ibyo bitsindo ubwo agomba gukina match imeze gute kugira ngo tubone ko ari wa mukinya agomba gusatirizwa equipe FC Barcelona rero muri rusangi bahagurutse bigaragara ko bafise byinshi bahinduye bafise byinshi baganiriye n'umumenyereza agukina umukino wa Elche novuga yuko Lamine Yamal byari ko biramuvugwa ko no musi twabanyagaruka muri weekend yitwara neza atereka mu cyo gitsindo kimeze neza nubwo afise ibindi bitsindo yahushije muga mu buryo bwo gukina bwa buryo bwo kubona Lamine Yamal kiero creatrice kiero createur Lamine Yamal kiye wa mukinya ashobora gutanga moral wa mukinya ashobora gutuma iyo indi equipe cyangwa abandi bakinyi baronka amaspasi bakiniramwo nabonye Lamine Yamal yagarutse rero nizeye ko Barcelona tutarinjira mu by'imikinire morale bajanye ndetse n'umusaruro bariko baratwereka ko bariko bagerageza kurondera ndetse n'uburyo Barcelona yagomba yari kirondeza kugira igaruke ku mwanya wabo ndabona ko biza gutuma novuga ngo ishobora guhagarara neza ku technicien Kaze Arban shiramwo ama costume kabisa meze neza cyane abasore ba equipe ya Barcelona indani bashizemwo amashati yera bashiramo n'amakarvate kabisa nayo nyene asa abona ko byari ibintu bimeze neza cyane fasha abari ku rubuga rwacu rwa YouTube kugira ngo bagende baraba kuntu bimeze neza cyane inyuma yaho turaza kubereka bari mu myimenyerezo ukuntu naho bari ko bitegurira equipe ya Club Brugg nako tuza guca wabonye abasora santi we kadata we wabo munyerujo saza bateretse mu kazi we kadata ariko hari ubuzima nabonye ngaha kwisi buryoshe kubamo witwa Gerard Martin mu ikoti wamubonye ndabira Casado Gerard Martin Casado menga naga professeur ka physique ariko araje ntabegwa ni koti Casado menga naga professeur ka physique abantu bari kuri YouTube batubwira umukinya berewe muri zino koti bambaye wamubonye ku barisi naitwa ndabira draw Kuba we gadata we koti ryiza ariko je ndamurusha kubegwa ku barisi umunya Philippines draw wamubonye urusha kubegwa ku ikoti yego titera kubona yambaye hajya urambara ikoti yewe gadata we nyine ishanyarazi ya just nakona wambaye ikoti cyo baje nashobora kubyemera nurambona nambaye ikoti oya ndi mubi yego kada uzoturiyikira gafata wambaye ikoti Frenkie de Jong ameze neza mu ikoti wabonye Giro Ritekunde yavuye muri vya bisuko umusaza ubuzana ikoti akunda ibintu by'iminuze ibintu by'iminyamidero ukamuzanira ikoti wamubonye umwanya wabonye Keita Balde Alejandro ewana basore bari baberewe by ariko ubuzima bwo kuba ariko abantu muri kuri YouTube muze kugira muze ikipe FC Barcelona ahani yagiye iberewe kweli oya kabisa yagiye iberewe muze kabisa dupakire tube benshi tuje mu busasanguzi bukomeye cyane Keita Balde saka we amakao turayabonye Robert Lewandowski mutamare wone waratamba agenda kwe
ariko Dietere Dietere ntibamutweretse yambaye abandi ikoti bataragira bwana apologize utamara Lewandowski nayo yarabereye kurusha abandi Robert Lewandowski niwe yaraberewe ariko be erega ujya n'umunyacubahiro gumiza amaye mafuta agomeye ujya n'umunyacubahiro Lewandowski n'ukuri gogomba ukaba muri ekipe ya Barcelona ukaraba n'abakunde ntiyaraberewe yaraberewe yashizemo imidere rega basinde kwa bitahu wabonye ya Rojo reka ngo bamukore ikoti yiwe Jire kunde yabishizemo imidere abandi bari bapfunze Jire muga Jire kunde yayifunguye Jire kunde yarapfunguye ikoti no kundi ikoti yiwe Kasado menga nakigisha ka physique Kasado yego wakabonye ije ngo effacer le tableau ngo yigisha physique ariko mana yanjye yewe kadata we ikoti imeze neza rero ngenyene nge ku rundi ruhande bakigira partage abari ku rubuga rwacu rwa YouTube dukoroke n'amafoto ya Club Brugg kugira ngo abonye ariko match nkikuye mumenyereza mwiza nka Anthony Taylor muhagarikizi nako none ntibari kuyimuha ariko kurondera abastageri babahagarikiza Pacifique no mustageri mu international dufise ariko oya yo uvuze ngo umustagere ugaca uvuga ngo Anthony Taylor ngo ntibari kuyimuha oya ese none Pacifique mushira hamwe na Anthony yari gusifura bitwa abantu ze bandi gato George naba ba Jean Claude muri cenge bakayikubita Diera cyangwa ba Theodore mushiki wacu Adera sinabonye azosifura ikicaro cya kabiri azosifura za Limiere za garage za ze za Oja City wabonye Jeremy Vyizigiro nta usangira n'utabega ari mu biki niko bimeze ariko tujana imiganira irerekeza nde Jeremy ngo nta usangira n'ibitebega ngo nta vyiza bariko baganira no witwa Ntoze no witwa Brani na Hangana bariko baganirira ngaha birasa nka ariko baraganira ngo nta usangira n'utabega ariko nibiganira yagize amajambo avuga uwitwa Dieter Hansflick mbere y'itangazamakuru ariko baramubaza bamba bigoye ko ushobora kuva muri press conference batakubajije ku mukinyi wawe Lamine Yamal bigoye nyine bamubajije ibibazo birenga kuri bene kuri Lamine Yamal kugeza nababwira ati gerageza muhindure sije ati dufise n'abandi bakikandi dufise n'ibindi bintu tugomba gukora ku mukino ati dukora kuri Lamine Yamal nyamakuru amutegeko bakubazako bamubajije bafite ikibazo kuri Lamine Yamal none uri kumbaza ibitari byo bamubajije ati ese performance ya Lamine Yamal yo biri kugushimisha nkawe nk'umumenyereza biba bigoranye cyane ko kumva umumenyereza nka Dieter Hansflick ashobora kuvuga ko atari karashimishwa na performance ya Lamine Yamal bafise ubwenge yavuze ati nivyo n'umukinyi agomba kugaruka ku rwego rw'uwe gwiza atari ko n'ubu turishimira urwego ariko ati mugabo afise gukora cyane kugira ngo tuzobone wa Lamine Yamal wanyawe bamubaza ku bijanye na relationship bijanye na relation amuheze y'umukunzi wiwe ati iyo ni ati byo ntabyo no bivuga ko ati zo ni gahunda z'umukinyi atariko niwe mwene kwifatira ingingo nyamba yohebana nawe cyangwa bogumana mu rukundo kindi kintu bamubajije bati nshobora kuba nemeranya ko ari ikibazo naco cyanamugoye nubwo yacishuye amera nk'uko abyikurako bati uwo fata gute mu gihe uwitwa Luis de la Fuente ahamagaye Lamine Yamal muri kuno kwezi kwa 11 mu mikino ya Espagne yavuze ati guhamagara Lamine Yamal muri equipe nserukira gihugu ati byo je nacyo byongira nibindaba tukaba tuzi uburyo yari karahagora mu misezi avuga ati ndabinginze atuma n'uwita umuyobozi hanabuze na gato bandika ikete bandikira ikete federation equipe ya equipe nserukira gihugu furahoya bavuga ati turabingiza umwana wacu naragaruka ngamere neza reka kumukonvoka muri equipe nserukira gihugu eko shabada batamukonvonse uno musi bariko bagwana n'ikintu cyo kumva ngo reka tugarurire Lamine Yamal ku rwego rw'uwe gwiza hari n'amakuru avuga ko uwitwa Lamine Yamal atarashobora kuba ameze neza mu misezi bariko bavuga ngo harabaganga bamuhanuye ashobore kuba akorerwa operation kubijanye n'imvuna n'ububabara ariko aragendana ariko baravyanga rero byumvikana nyamba bose gukorerwa operation uri kukinira no vuga ngo kumvune uriko imwe Yuda Bellingham yaramaze iminsi akinira ko urakoze cyane iyi rero umwanya n'umwanya ishobora kuguhinduka bikabyara ibibazo bikomeye cyane rero kumva ngo tugomba kugarura Lamine Yamal ku rwego rw'uwe gwiza ni wa mukinyo gikinana ububabare amplisa cyambagagwa muri equipe nserukira gihugu ya Furahoya Jesse mbona ko bamuhamagara kuko ni na mama cyamikari na mama kitagira ikintu asobanura
ikindi kintu gihari ku mukino wo ku munsi w'ejo yagarutse ko ati turabizi ko tugiye gukina na equipe yitwa Club Brugg ati nivyo n'amateka akomeye dufitaniye nayo atariko twebwe nka equipe ya FC Barcelona ati turazi ico UEFA Champions League gisobanura haba mu buryo bw'amafaranga ndavuga kwinjiza amafaranga kuko gutsinda muri UEFA Champions League hari amafaranga uba winjije kandi barabizi ngo iyo twagarukiye muri demi finale ku mwaka uheze uno munsi turagomba kugarukira kure cyane bisumbirije nkuko twagarukiye muri demi finale byo navyo no gutahukana icyo gikombe muri equipe ya FC Barcelona uno munsi kintu novuga ngo kibarasha inshinga nukumenya ngo eske buri mukinyi canke buri poste igomba guhagarara gute mu gihe turiko durana ama equipe nkayo kuko Club Brugg ishobora kuzigakora nk'ivyo FC Sevilla yakoze Club Brugg ishobora kuzigakora nk'ivyo Real de Madrid yakoze kuko mu bimenyetso bigaragara ndetse no muri taktike z'umumenyereza canke mu mikinire ya equipe ya FC Barcelona n'ubu biracagaragara ko hari amakota ari faible surtout muri defense nuno munsi kugeza muri uno mwanya ntituzi ngo ninde entre entre y'abasore bagira kuri batatu ndavuga bitwa Eric Garcia Lana Dario Paco Barsi ninde babiri ni bande babiri bagomba gutangura mu kibuga kugira ngo bafashe mu bwugarizi no munsi navyo turabona hari n'amakuru avuga ko no munsi nkuko twabonye abikora kuri match ya Elche atanguza witwa Lana Dario na Eric Garcia nuno munsi ngo ashobora kongera kubikora akabatanguza mu mutima wa defense kugira ngo kandi yongere kugira iki yongere kubandanya muri ya gahunda yo gupima abasore bibuye ninde agomba guhuzana witwa Paco Barsi hagati mu kibuga ni equipe navuga ngo tutoza ngo tumezire cyangwa ngo dupime witwa Marc Kazado ku mukino nk'uyu kuko nsabe obe yashiremo n'amafoto azama costume twamaze kuba tuzibona shirimo n'andi mafoto abasore ba Barcelona bari mu myimenyerezo ndetse anashiremo n'izindi foto z'abasore ba Club Brugg bari mu itangazamakuru ko bavuga ati atundi Barcelona tutsa kwimena wanda ukuntu bavuga ngo kumenera inda ku rukumu urumva iyo terme kumenera inda ku rukumu navyo wumva ni gukora ikintu atakwihisha sivyo takwihisha imaka menera nga titwabikorere Real Madrid tinamwe turabatsinda nariko ndabivuga kwino mediane ya abantu bari kuri YouTube mukomeze cyo no kwita partage mediane ya Barcelona Bukayo na Cardinal itagira Pedri Gonzalez nivyo twebonye banziza ariko sico gihe tubone ngo Marc Kazado ngo numusubirize mwiza wa Pedri Gonzalez Casado ega nanje hageze impora ndamwemera hari ikintu gishobora kugonga umumenyereza ndavuga Dietrich Flick yagaruye umusore nimero 20 Dani Olmo yari yatanguje Fermin Lopez nka playmaker uno munsi afise abasore babiri tutazi ngo nindaza gutanguza mu kibuga ariko nkanje kubganje ndabona ko umukinya ari muri forme gusumba uyundi no witwa Fermin Lopez par rapport ya Daniel Olmo Cavahal Olmo wapi afise witwa Robert Lewandowski yakinye iminota mike ku munsi wa Mungu nubwo atakinye match nziza ariko imikino nkiyi nyamba nibura mugomba gutandukana no witwa Robert Lewandowski ni mutandukane neza mu match azikini kuko no Ferran Torres uzana match zigera kuri zinara maze kukwereka ko si Ferran Torres azohava zangwa maintain cyanye ngazohava kurondera ivyo bitsindo byabuze je nabona ko kuko mu misi z'equipe ya FC Barcelona baratangura binjira mu mikino ikomeye naho kwinjira mu mikino ikomeye guhura na Chelsea niko ndashiramo na za equipe ya Atletico Bilbao na za Atletico de Madrid ugomba kuvuga ngo ngorikana atakishe uwitwa Ferran Torres ndamutanguze mu kibuga mu gihe tuzi ko ugiye gurana equipe nka za Atletico Club de Bilbao mu gihe tuzi ko ugiye gurana za equipe za Chelsea de Brugg sinzi ko wavutora umusaruro kuko witwa Ferran Torres ni wa mukinyi wo kubyira ngo genda utsinde atari wo kubyira ngo genda ukine Robert Lewandowski mugana ivyo mugakaba wa mukinyi bitandukanye na poste bariko barakinishwa ko n'uwitwa Ferran Torres kuko Robert Lewandowski n'umubwira ngo za hagati mu kibuga ahubwo ni wa mukinyi arindira iyo mipira tukaba tuzi ngo no munsi Elie zibiri za equipe ya FC Barcelona ziraza kuba zigarutse zihari ndavuga uruhande rwa Lamine Yamal nabo nyi yagarutse kuba mwiza twa dupase tubiwiwe ariko aratugorora ku munsi wa gatandatu bisaba kwiga kugira garuke kugwe ya mipira yiwe yo gutera ya deuxième poteau ariko arayitera ku munsi wa gatandatu ampisi shushira ko na elema imwe twabonye dakunda gukina wenyine n'uwitwa Marcus Rashford n'umukinyi agomba gukinana n'abandi kandi akaba wa mukinyi ashika keshi muri box bigasaba ko equipe yitwa FC Barcelona ikenera wa mukinyi wo mu nimero 9 gendera ayo match amaze gukina witwa Marcus Rashford aragira muri surface de réparation agakora ico bita tushe zibiri bikaba ngombwa ko atakaza umupira hagacabura wa mukinyi wo mu nimero 9 nka Robert Lewandowski uwo kuza kugira ngo ashobore gutora izo baro
kuko nuze kumwira witwa Ferran Torres twamubonye kwa Elche hindukiza gatatu yatakaje baro zirenga kuri zitanu nyinshi. rero sinzi nico gituma ntariko ndahagarara kuri match ya Club Brugge ahubwo ndiko mpagarara kuri Barcelona nziza, Barcelona itanga amahirwe canke Barcelona igomba kwinjiza ayo mafaranga novuga ngo gutsindira imikino ya UEFA Champions League kuko ku mwaka wezi nyamatwanye ikipe ya FC Barcelona bavuga ko binjije amafaranga miliyoni amajana 9 n'amafaranga n'ibihumbi amajana 8 nuko harimo no gutsinda inkino nyinshi za UEFA Champions League. No musi tugeze kuri journée ya 4 bamaze gutakaza urukino rumwe muri UEFA Champions League batsinzwe na ikipe yitwa Paris Saint-Germain. Nivyo babikoze no ku mwaka weze batakaje kwa AS Monaco ariko tubona mu buryo ya ikipe yari performa byari bitandukanye cyane n'ino sezo. Ikintu gihari rero kumumenyereza ndavuga Hans Flick agomba kuyubara kuko ekipe agiye guhira premier mayisanze mu rugo kandi mudarimwo n'uburyo ari kagenda ruvuga ngo agerageza gupima abakinyi byoshobora kumukora karika amahirwe menshi kuri ekipe ya FC Barcelona ndabona iri favori kuri no mugoroba kuri no munsi. Bukayo Saka ekipe ya FC Barcelona imaze iminsi novuga ngo iri mu bibazo bitandukanye, hari kuvunikisha abakinyi benshi bakaba bakiri muri garage bakaba bataragaruka, n'abamaze kugaruka ntawuzi ko bari bameze neza cyane bari mu bihe byiza byo kuvuga ngo tugomba tuje mu kibuga ati turaza gutsinda byoroshe. Nibaza ngo gushika kuzuba ry'uno munsi umumenyereza wono kwita Dieter Hans Flick aramaze kumenya aho yo bafise ibihenge. Saka ekipe ya Club Brugge nayo tuzi ko tari ekipe mbi, urabona ngo uno munsi wono kwita Dieter Hans Flick arukino gwa La Liga batsindwa na ekipe ya Real Madrid El Clasico, umusore ntabwo yarahari, ntabwo yari kuri touchline, hari cegera ciwe, ekipe iranatakaza. Urabona uno munsi afise imikenyuro iyahe imbere ya Club Brugge na nyari urukino gwa kabiri umumenyereza yararutakaje, iyo abatarutakaje uno munsi yakina arondera gukwiza amanota 12 nk'abandi. Saka uno munsi Dieter Hans Flick n'abasore biwe bamwe badakwiye, twiteze ko baza kwitwara gute imbere ya Club Brugge. Bagiye gukina nimwe muri ekipe nuvuga ko imenyereye no higanwa ya UEFA Champions League. Ni na ekipe wanashima bona Cardinal FC amanota anabatuma bonagira n'ibyo bintu bizima bonashika ko ndavuga kuri ekipe ya Club Brugge ko rimwe muri ekipe maze kwerekana yuko nayo ishobora kuba ya ekipe itanga byiza nubwo bigoye cyane kuza kubitanga kuri ekipe nka FC Barcelona kuko nayo ni ekipe nzima, ni ekipe nayo ibimaze kubona cyangwa ibimaze kubona ububabare bw'ama ekipe yaciye muri barrage, bihari namwe binayatuma yitwa ko nakomakomeye za barrage bakaba banazigwamo. Bivuze ko rero ni ekipe ya FC Barcelona igiye kubikira umukino babizi neza cyane ko barasabwa n'imiburiburi kwitwara neza cyane imbere ya ekipe yande ya Club Brugge. Bagiye mu gihugu cy'ububirigi nkuko turiko turabivuga, bagiye kubatara umutwe na ekipe nayo ari nzima, ariko ubona ko inkino bamaze kuba bahura ndavuga kuri ekipe ya Club Brugge ndetse na ekipe ndetse na ekipe Club Brugge na Barcelona ni inkino zitari nazike, by the way inkino zaba hafi 30, ubona ko ekipe yitwa FC Barcelona imaze kubitsindamwo inkino nyinshi cyane par rapport ya ekipe ya Club Brugge. Bivuze ko rero FC Barcelona guhurana na Club Brugge ni ekipe ubona ko nayo bimeze neza cyane, ni ekipe ubona ko yego turahura, yego turakina, ariko nane ndashaka kuba ngomba kwitwara neza cyane. Ni ekipe ya Club Brugge baracafise amunyezamu wabo ndavuga bita Simon Mignolet, aracahari nk'umukinyi nawe ashobora kuba wa mukinyi ashobora kuza aba n'abakintu wa kera ni no wa kera, aracahari kandi ashobora kuza kuba wa mukinyi nubwo mbona muri liste probable atarimwo. Baracafise kapiteni wabo Hans van Haken atuma ko muri ekipe nationale y'ububirigi, baragufise yo bita uyu Campbell nawe n'umukinyi mwiza cyane, ubona ko ashobora no kuza kuba wa mukinyi ekipe nayo ashobora kuba iyo nagirako, ariko nkuko apologize yarekara bivuga bona Cardinal ni ekipe yitwa FC Barcelona, ubona ko mu mutwe baraza kuba bagenda babizi yuko first of all ntabwo dufise uwitwa technicien bacicara hagati mu kibuga ndavuga Pedri Gonzalez, ntabwo dufise Rafinha. Ndego tugomba gukora, ariko tugomba gukora nkuko twakoze kuri ekipe Elche. Apologize hari kintu yahereye ati
bishimiye umukino bakinye kuri ekipe ya Elche ariko nanje cangaruka nkaza nkavuga ati eske gutera pressing ekipe nka Elche ni ibintu byo kuzana ukishimira nka ekipe ya FC Barcelona ngo twagarukanye nivo cyangwa twazanye iyi system doje itandukanye ne twara dakora habe na gato kuko ekipe ya Elche ntabwo ari ekipe yo gutera ubwoba ekipe ya FC Barcelona ahubwo mugomba kwitwara ukundi kuntu mugomba kumenya uburyo buza kwitwara kuko ekipe ya Club Brugg rimwe muri ekipe nayo novuga yuko ibyo iba iri kirakora canke ibyo ibirimwo navyo ari ibintu bizima karatsinda iri no mu kibanza ca nubwo ntabwo iri mu kibanza ciza cane iri mu kibanza ca 24 batsinze umukino wa mbere izindi nkino zigera kuri zibiri zikurikiyeho barazitsindwa mu gihe FC Barcelona bari mu kibanza ca 12 itsinzi zigera kuri zibiri intsinzwi imwe byumvikana ko nama ekipe agera kuri abiri agiye kubahura nama ekipe agera kuri abiri agiye kubakina umwe afite amanota 3 undi afite amanota agera kuri 6 rero bivuze ko nyimba maze kuguta kuri Victoria UEFA Champions League nuko nzi cyarico Victoria UEFA Champions League maze kubaceka kuri bimwe nuko maze kuba numva yuko no gutsinda nama ekipe navyo bishoboka ni ekipe ya Club Brugg ntabwo imenyere gutsinda cyane ekipe yitwa FC Barcelona ariko ni na ekipe nayo tumaze kuba tubona ikina bona Cardinal twabonye akatari gake uno mwaka ku mwaka weze baza bagapavumira kwinana tembera ekipe yitwa Manchester City ukabona ko ari ya ekipe irahagaze kandi ikirakora buri kimwe ariko ukabona ni ego turashizaho tutategerezwa gushika ariko turatsinzwe na ekipe yitwa ko ari ekipe nka Manchester City rero bagiye kuba bakina na ekipe yitwa FC Barcelona ekipe nayo novuga ko irashaka amanota agera kuri 3 irashaka nayo amanota yo kuvuga ati turagomba kubandana turi muri mode yo kurondera intsinzi kugira ngo duparvene canke twiyumvishe yuko dushobora kuza kurengana muri ama ekipe 8 ya mbere ivyo navyo biraza ko biva kuri zero ntsinzi canke kuri ama ekipe yitwa ko ugiye kubukina nayo ya ama ekipe novuga ko akomeye akanganye mu gihe tubizi ko match ziri nyuma harimo match za Chelsea nazo zitaza kuba zoroshe para polo za Brugg rero nico gituma navuga ko kwa FC Barcelona barabizi ko atakosa akwiye gukora imbere ya ekipe ya Club Brugg nuko urutonde rugera kuri rurerure umumenyereza hano kwita Dieter Hansiflick yakorokanye bona ko mwizamu yatwaba asore bagera kuri 3 Wojre Sesni coach ni no kwita Edel Ale nako mu ba defenseur yatwaye wono kwita Ariandro Barde nuwo ono kwita Leonardo Aloho wono kwita Pau Kubarsi wono kwita Gerardi Martine Jire Olivier Kunde Eric Garcia Xavier Espala abo nibo yabashije gutwara ku ruhande rw'aba defenseur nako abo hagati mu kibuga yabashije gutwara no kwita Fermino Lopez Marc Casado Daniel Olmo Frank de Jong Marc Bernard no kwita Dro abakina basatira yatwa no kwita Ferran Torres Lewandowski Robert Lamine Yamal Marcus Rashford Luni Bargi umumenyereza kabari Dieter Hansiflick abantu mariko mubaza Rafinha ntabwo ahari Juan Garcia ntabwo aragaruka wono kwita Pedri Gonzalez nawe ntabwo ahari wumve ngo ekipe iraza kwigwana ko ifise abo bakurikira bwana apologize maze kuraba runo rutonda za gukuramwo abasura abandi Lamine Yamal wewe naho yogira ikibazo rafise Rooney Barja za kumusubirira Lewandowski na Ferran Torres barahari wono kwita Firmino Lopez nono kwita Olmo nabo barahari ikibazo kiri eske mu basubirira abandi ku ruhande kwa defenseur ese biraza kugenda gute nta kibazo gihari kwa Barcelona bagiye gura na Club Brugg nta kibazo kihari kabisa ahubwo ikintu gihari bokora kwa Barcelona no gutsinda ibitsindo byinshi bisekirize kuko kuri classe bariko ndabona niko muri ama equipe menshi ashobora kunganya amanota menshi azobanganya azotandukanywa n'ibitsindo security no gushira mu bitsindo byinshi ariko nibaza dusokoke nako tuve muri equipe ya Barcelona nimba taindi fixture bwana Bukayo kugira ngo tuje kuzindi kuko n'umwanya uri kudujana uno munsi turi muri